umugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe watanguje ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abatawe mu binogo rusangi bivuye ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 mu bumanuko bw'igihugu. Ivyo bikorwa bikaba vyahereye mu ntara ya Makamba, komine Mabanda, zone Kayogoro ku mutumba wa Karinzi. Bamwe mu babonye vyabaye muri ubwo bwicanyi bavuga ko ubwo bwicanyi bwasa n'ubwari bwarateguwe kuko ngo abicwa bashigwa ku ntonde. Uko vyagenze ntibishe bose, umva kugira ngo bapfe nukuva hishwa abantu bari ku rutonde. Urumva bamaze gushika hano bene ukwica bamanje kugira inama, barahamaze umwanya utari muto. Hanyuma rero baca bagira bati naka wewe sigara hano, abasigaye ni mugenda. Mu kubica bari abantu 8. Mu kubica yarasumwe batatu basigaye bagatera ubupfuye bakamutwara ahantu mu bishima vy'agahawe, bagashabongera bakagaruka akongera akarasamwe bandi 2 bose bapfuye batwarana. Uwakize yabonye ati turaheze yaciye yiruka acaragenda. Twebwe dusaba ko ubwa mbere ibi bintu vyohera bigahera, abarundi bakavyibagira, kuko vyabaye ibintu vy'iterasoni mu barundi kugira ngo umuntu anangire ku wundi amwice kandi atacari ko aramuziza. Dusaba rero ubwa mbere ko vyohera. Hanyuma ikindi dusaba, tweho nitwigeze tunagira ngo turiko turanava kuri izo mfu, nuko nitwovuga ngo dusabe ngo baduhe n'agasabuni kugira ngo twiyuhagire mu maso. Leta ivyiyumviro bitugirira, ariko cyane dusaba ko ibi bintu vyomera nk'ibigira gute nk'ibihera. Ndayicariye Petero Caravera arongoye umugwi Severe akaba yamenyesheje ico umugwi Severe uje gukora mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu. Uwarongoye umugwi Severe abasaba kumenyesha uwo mugwi aho hose hari ibinogo rusangi no kuvuga ukuri ku byo bazi canke babonye mu gihe c'ubwo bwicanyi. Aha turi i Makamba kuri uyu mutumba wa Karinzi, zone Kayogoro, dufise amakuru menshi tumaze gutohoza tubwirwa n'abene gihugu bariho ico gihe, bacitse ku icumu ico gihe. Aha turi Makamba kandi harafise ico yisangije tugereranije naho twara dukorera mu ntara ya Gitega. Aha hararavuzwe, harandikwa ivyerekeye ibitero ngo vyoba vyarabaye vy'abitwa ba Murere. Twebwe umugwi Severe aho tugejeje turiko turatohoza kugira tumenye ba Murere bari bande, kugira tumenye bava hehe, kugira tumenye mbega bari abanyamahanga, kugira tumenye ko hoba harimwo abarundi canke abarundi kazi. Ariko aho tugeze turamaze kuvugisha abantu bakoze canke bakoreshejwe bitwa ba Murere. Abo twatoye mu kiyaya ca Nyanza-Lac baracariho, kandi twasanze abo twavugishije dufise amafoto tukaronka n'amajwi, twasanze bava mu bwoko bwose. Aho ni muri Nyanza-Lac. Amatohoza yacu azotubwira ba Murere bukuri, nimba hari ba Murere ba pirate, abo kuri baje bahamagawe nande, mbega iyo ngwano yatanguye gute, yagwanywe iminsi ngahe. Ivyo bibazo uri kuratohoza witwa umugwi ntushobora kubirengana namba, kuko muri aka karere k'ubumanuko kurimwo Bururi uno munsi, Makamba uno munsi na Rumonge, handitswe vyinshi, havugwa vyinshi. Iyo havuzwe vyinshi hakandikwa vyinshi, uratohoza
ugasobanura, ariko ukuri bavuga yuko ari kumwe gusa. Nitwasanga atari ivyo kubera twatohoje tukaronka bitubwira neza, tuzobishikiriza abarundi. Iyi ntara rero turimwo abarundi batwumviriza bo mu zindi ntara, abarundi batwumviriza baturuka muri aka karere k'ubumanuko, abarundi batwumviriza baba mu mahanga, ko turafise abarundi benshi mu mahanga, bumve ko twaje gutohoza ukuri gufasha abarundi kubaho gusumba uko twebwe twabayeho. Ivyo tumaze gutohoza biratubwira amakuru yerekeye aka karere ko mu bumanuko, k'abanyeshuri bo kw'ishure y'Ikiremba bishwe ari benshi n'abigisha babo. Mu nyandiko dufise, mu bitabo dufise, turafise ivyanditswe bibavuga, hasigaye gusa kujayo tugakorerayo tugatohoza. Mugabo muri abo banditse ibitabo n'abatubwira amakuru harabacitse ku icumu, n'abasuwedwa bahakorera baranditse ibitabo biri mu gisuwedwa twarabironse. Ikindi twababwira nuko nkaho Ikiremba kuva mu 8 uduga, abiga mu 8 baduga bose barishwe. Hanyuma ibinogo tumaze gutohoza ngaha muri kano karere vyinshi si binini nk'ibyo twatoye Igitega, usanga ari ibinogo by'abantu bake bake. Mugabo ibinogo bisanzaye mu karere mu mashamba, hari n'abariwe n'ibikoko, hari n'abasangukiye mu mashamba. Hariho n'ahantu batubwiye hari igiserege kinini, hari inzira ija muri Tanzania. Murahazi mwe mukuze igiserege abantu bacako bahunga baja muri Tanzania. Aho hantu makuru dufise yimfata kibanza, buranyumva neza, atubwira ko hari inzira ija muri Tanzania, hanyuma hakaza indege ya helicopter. Iyo ndege ya helicopter ikagerageza kubegeranya, ikabegeranya buke hageze kubarasa ikabarasiraho. Ayo n'amakuru mfata kibanza tuzotohoza mukatubwira, kuko severe n'umugwi nta kuri kwayo ifise atari ukuri muzoduha mwebwe bavyeyi, mwebwe mukuze. Iyo ndiko navuga bakuze nabari bafise imyaka 10, 12 n'irenga. Umuntu yari afise imyaka 12, 13 akaba yarakize, hari ivyo yabonye biguma vyiyanditse mu mutwe wiwe. Umugwi severe ukaba wahavuye werekana ibinogo 2 kuri 3 bimaze kwemezwa n'uwo mugwi ku mutumba wa Karinzi. Mwumve ko Uburundi bwifuza amahoro, kandi ibi ntihagire umurundi bitsitaza. Ibi nivyo bita ukuri, kandi ukuri ni kubora. Ukuri ni kubora. Haraca imyaka 50 ijana, ukuri ni kubora. Nuko ukuri tuwaje kubereka, kandi ngushaka gukira ingwara agira gute? Arayirata. Aha naho twaciye, naho Burundi bwaciye. Uwabikoze ntabihakane, uwo byakomerekeje ntabihakane. Ngo zirazana Françoise Buramatari w'intara ya Makamba avuga ko umugwi severe uje hageze, kuko ngo abarundi bakeneye kumenya ukuri ku vyabaye. Muserukira intara ya Makamba, noshima gose nkashimira nyene igihugu yashoboye kwiyumvira gushiraho uyu mugwi severe. Uyu mugwi severe uje utwereka ivyakorewe mu gihugu, kuko twebwe bamwe twakuze twumva yuko hari ibyabaye, abandi bakatubeshuza yuko ivyo bintu ari binyoma. Uno munsi duhagaze ngaha tubona ukuri koko, ukuri kwabaye mu gihugu. Aha mfashe ijambo shaka kubwira abarundi na cane cane abanyamakamba yuko ibi turiko turaraba ni ibintu birababaje kandi biteye agahinda ku muntu yumva yuko ari umurundi
akaba yishimira kuba umurundi koko, kuko dusanze yuko abarundi ntidukundana. Mugabo nibaze yuko ibyabaye bitazosubira. Ikindi naco, iki gikorwa kizotuma abari barabuze ababo, iki gikorwa kizotuma abantu bari barihebuye kutamenya ababo bashizwe uno munsi bagiye kuruhuka.